Rashli wowe uri indaya wewe munyishira uyu mufana nawo nyandikira none hari nawo nyandikira akwandikira ushaka bakwandikira navuze twumvikanye kuko turakuze nta ngorane mwiyumvikaniye nta Isaac TV Rashli ugeze kuri tatuwaje zingahe hari zo wabonye ndabona nginga Rashli ngiyi ndayibona ngaha ni zibiri kwanza uko iyo uri ku kuguru ni gato urumva niko kagira gatatu akana kandi kari ku kuguru gasigura ni nyenyeri nuri nyenyeri ntuzi ko tumurikira twese hamina yisigurike aho shabara mpimukiye ni hatari ntubona ko ntanye wacu yifuta of course murabizi nta majambo marefu twaguye mu mata by the way turabereye turashagije je n'umwingime mwiza Rashli Nish benshi bashobora kuba muzi ari ubwa mbere ushobora kumubonye ni numwe mu baririmvyikazi abakinya amareresi afite yatangaza mu by'uburirimbyi cyahita mu by'amareresi nabibonamwo cyahita mu ntazi byari byo cyahita ngo ni volleyball ubu nimba ahora akina ibintu by'ingumu kugwana urumva byose birimwe ni Nish reka ntangure mu kuramutsa umunyakaruzi wacu nibwenye ego ni bon namahoro turashima Rashli nishimwe ariko mega cyazina giyo yari Rashli ego ni Rashli nishimye ariko iryo niryo nihaye sivyo ko abavyeyi banyise nishimwe Ariane La Rochelle okay by the way ni birefu yo La Rochelle ni nariko narondera ko biba ko warufise irindi zina ça fait longtemps durukana ubaza ko hayicige kingana gute Rashli tabona haci imyaka myinshi vraiment ngira nk'iyo 4 gutyo ntakudedaguje ntakubagije tubazo ntakuvugishije mama okay by the way amakuru y'imisi ni meza no kuri ndashima ntabwo ni dog waberewe merci beaucoup Rashli nishimwe hari ibintu byinshi by the way shaka tuyage bimwe muri ivyo shaka duhera inyuma gato mu buzima bw'umuziki cenda guheruka uririmba music nyuma yaho sinzi hari indirimbo wasohoye buye indirimbo nyuma uriko gusohora ni yahe wayisohoye mu gihe kingana indirimbo mperuka gusohora yitwa Poreporema nta kwezi kurahera isohotse ego channel ya YouTube cyari ganye canke ya indi barayitwaye hamahazi sindahindura iyo nakoresha kuva kera n'ubu niyo ngikoresha yari avancije yarateye imbere cyane ego ni bon ndashima uko biri kose ngira ko ndabibona biguma bitera imbere ego so Rashli naheru kuba karusi waraje bwa mbere uraboneka cyane ariko bivaye n'ishure nariko ndiga byabaye ngombwa yuko nimuka nkaza kuba ni Bujumbura ariko naryo nyene ryaraheze ndavuga ati nta gusubira ruguru kandi okay uri muri babandi ati n'ivyankuze wo kwigira ni vyankanze wodoga vraiment voilà amashuri ati warahejeje byose muri fresh ubu narahejeje usivye licence ego ariko umwaka uza nzokwiga mbandaye master ariko Rashli félicitations quand même urabona ko wahejeje amashuri kiri muto wayakweza ukiri muto ndashaje navyubona n'abariko baratura barabona yuko imyaka ndayigenza ego okay Rashli ndakunda guca hirya n'ino ndiko ndaraba challenge abigeme bagenda baracamwo ndazumaze imyaka myinshi ndahatira gato turahura n'ingorane z'abifuza kudufasha ariko batabikuye ku mutima batabikuye ku mutima gute kandi babikwemereye bica bipfira haca habiki bagusaba iki bikagenda gute birashika nkuba akaza avuga ati nshaka kugufasha ariko ugasanga nyene hari ibindi yishakira mwico gihe birashika kabironka canke ntabironke rero amaze kuronka kimwe yashaka canke akibuze bigatuma aca kinjura akagenda biri mu bintu bituma udakora cyane umuziki n'inguvu nyinshi byaragucina ego biracana intege kuko hari gucumenga nyene ariko kubera nzi conzi biratuma basivuga ati nsohore gake mugabo nkoresha inguvu ze wanje nageze kumva ijambo yuko nageze kuvyumva ahantu ngo Rashli Nish yarahevye umuziki ntakibirimwo iyo etape yarigeze gushikira mbo warigeze kugigera muri iyo stage yo kumva neza ko umuziki wo uhagarika ukabivamo
no ntabwo nigeze mpeba usibye ko ego naramaze igihe cy'umwaka wose ntariko ndakora bivanye nuko nari mu mwaka wa nyuma w'ishuri kandi umwaka wa nyuma n'umwaka usaba gukoresha ingufu nyinshi kuriyumvira ibintu vya stage kwandika igitabo rero bice biratuma muri uwo mwaka wose namaze atakintu ndiko ndakora benshi baca biyumvire ko nahagaritse ariko impamvu yari iyo. Okay. Ego. Uramaze guhura n'abantu like reka tubivuge mu kirundi kumbure mbabarira amatwi bagusaba kuryamana ndibaza ko ari iyo sens ushaka kubivugamwo kuryamana ukabibima hama bikaca birangira tu bigiriye nivyo kigira uvuge canke ni bindi behind that. Juste turi abantu bakuze kandi abantu benshi barazi yuko ivyo bintu birahari rero ushobora kugusaba ico ugasanga ntibikunze akajambo waciye uvuga ati ngo je nibaza ko ari impamvu muziki wanje utavansa cyane udatera imbere cyane aho nyene ushatse kucutubwira yuko babigeme bose bagiye barahitinga cyangwa se bahitinga barashima bamwe muri nakumwe hariya muri ya matimu yanyu rose. Navuga yuko ngerageje kuraba ntawe ndiko ndajija ariko muri monde turimwo si mu muziki gusa hariho n'ahandi henshi usanga ico kintu bagishira imbere kugira ashobora gufasha ikintu ikiniki akubwira ati kameme banza nawe ndabire iki kintu rero sindiko ndajija ngo harabo ikibazo cyakiri nyene harabandi bose bako baravuma wibaza ko ari byo batanga kugira bahitinga. Sindavyibaza navuze ko atawe ndiko ndajija ariko birashoboka entre parenthèses. Birashoboka entre parenthèses. Shoko bafise ibyo batanga kugira bamenyekane. Birashika hari abashoboye batanga ingufu zabo ariko hariyo n'abandi usanga juste avuga like arafise nk'umusheri kaba manager wiwe muco gihe amaze kuba sheri wawe akaba na manager wawe nizere ko hari ikindi kintu muba muhuriye ko kinini cyane. Yego. Okay. Abigeme bavyumve canke se ugira uhanure canke se ugira ijambo rizima wobwira umwigeme ariko turakuna umwanya yariko yiyumvira kwinjira mu muziki nka Rashlinisha aze yipanze neza yuko atatanze igitsina atazoshika canke umuhanuye yuko niyaza agakora cyane azogira aho shitse impanuro imwe muri iyo iri direct sinovuga ati aze yiteguye kuko abantu turatandukanye ushobora kuririmba barabigusaba canke utaririmba nawe nyene bakagusaba kandi mwico gihe muyumvikaniye nta ngorane ntacyo bitwaye none nagusarura twara rero ico nobabwira nukuza ari benshi kuko abigeme baracyari bake cyane urumva tugwiriye tukaba benshi navyo biba vyiza kurusha rero ntihagire uzovuga ngo naka ngo canke naka ngo barabimusabe canke baragize iki umuntu wese niwe amenya aho ahagaze rero ikintu mukoze muri babiri mwumvikanye kuri je mvuga yuko atakosa ari baririmo ko niba bagufashe ku ngufu. Okay Rashli nakubwiye ko ahantu nza guhateba gato ariko reka ndahugare ariko ndahugare mbaje iki kibazo umuziki kugira witwa umuziki buryo kugira umuziki wese tuwumve ndazi uri muri vyikazo urabizi hari abantu bashika kuri bane utiza gucako hariho umuproducteur wawundi inyanyura muri studio hariho umesha amakuru avuza ku radio cyangwa kuri television hariho umudirector kamera cyangwa iki hakaba hariho wanashima n'umupromoter babandi bagira ama promoting n'ibiki muri rusange nabahe benshi bagiye urahura nabo bagiye baragusaba ibintu muri aya makategori. Rimwe na rimwe si vyiza kuvuga ikintu nubwo kiba cyaragusha dusabe kuvuga ngo ninde ariko tuvuge kategori ni mu ba journaliste cyane ni mu ba producteur cyane ni mu ba director cyane ni mu ba promoter cyane. Mvuze hari gihe kuko kenshi abo umuntu ashobora kuba nkurikirana cyane agaca abona ati kumbe hariya rero sishobora kuvuga ati ariko barahari ntibabuze muri kategori yaje turi abantu rero umva birasanzwe yego. Sawa Rashli ati music byatumye muziki wanje utashika kure warashima n'ubu nivyo kirimwo n'ubu niyo mpamvu kibona ko muziki watahura kuraje. Icyambere mbona juste nukubara support ikindi uragutera kandi ibi miziki ryoshe sinzi impamvu ngera simboneka. Uramaze guhura n'umujournaliste cyangwa se umuntu akubwira ati jewe utampaye ntavyo mvuze juste ntibabicisha mu iyo nzira nta dudurire ko direct ariko hari ushobora gusaba ikiganiro akakubwira ati uzoze muhira
dupange programme none umuntu arinze guhamagara muhira mupange programme urumva programme zipangirwa muhira bigaca bituma rimwe na rimwe usanga atani ikiganiro umuntu asavye je kenshi nsohoye ndashaka kuri YouTube ushaka karaba canke kareka niko nama ndabigenza. Okay, Rashli, faster reka tuje muri Facebook yawe narabonye urakunda kugira ama live Facebook of course biri mu bituma ababoni bawe ibangirihe ubona ama live urakunda kugira ibintu by'ama live cyane yaga n'abafana ndayikunda cyane kuko irandugiriza aba followers ko ndibuka ntaratangura live nta n'abantu 10,000 nari mfise ariko ubu ndageze kuri 50,000 kubera iki kubera ry'ama live kandi maze kuhakora support abanterera mu buryo cyangwa mu vyiyumviro biciye kuhakura aba manager rimwe na rimwe vraiment arige ni dogo ngavuga ati are uvuga ati ndashobora kuba nkunda ndiko ndakuraba live cyangwa ukunuko rero bigaca bituma agira cyafashije rero ndabishima je nka jewe no kubandi harabigeme kenshi duhura nkabihanura nkavuga ati uzuragira live ni bo kiratuma ibikorwa byawe bigera kure biratuma abantu benshi bakumenya kuko hariho benshi bataronka mega za YouTube ngahi iwacu turabizi ariko ugasanga yasizemo Facebook gusa na WhatsApp rero biratuma twebwe abantu bataja kuraba YouTube kuko hari habungukira kuri YouTube natwe kuri Facebook rimwe urasanga nyene Imana yaguhezagiye bikagenda neza. Okay, Rashli nguvunyisha gushira kuri Facebook YouTube usumenga si cyane kubera na YouTube ndayikorera ko aho bishoboka Partage jewe nyene kenshi ndazikorera kuko nyene birago ubu maje mu makere Rashli nta timu ufise nta bantu Partage ibintu ni wowe wipfana uvuga ati bakivugije atakivugiza jewe digwana team Rashli nishirahari kuko na dimanche yeze twari dufise rencontre rero irahari nubwo harabusanga benshi batabimenyereye ariko bengomwe yuko tuze turabasigurira nuko bigenda. Okay, sawa reka nse n'ugara ikiyago cacu nkiri aho nyine kuri Facebook narabonye amapicha narakwandikiye inbox ati Rashli bamura twishe none karabaye haki amapicha Rashli uyakubita kugira habiki none barako ari mu baprovoka ukubita amafoto wambaye kujya ikintu barako ucuba provoka aba jeune babani nyene cyangwa ba producer ati Rashli ra ukore evre habiri bigirinze oya bige birasanzwe ya foto zifotora impamvu bisanzwe n'abambaye zigera ku mavi canke zegera hariya babishatse barazikura rero nka jewe rero mbona ari bisanzwe kuko ni photos nk'izindi rero nuko benshi baca baduha iyindi image sino juste no kuri page yanje benshi barabimbagije ndi live ndababwira ati bijya nuko mba ndi hage nyene sino nkazijya nta nizo no kwambara ndimwe barabara ndiko ndarengana no hari umuntu yagwanuye kubita ziya foto kugira habi nta muntu yazimpanuye juste ni jewe nyene navyumviriye ndavuga ati reka ngire poste ko ari abantu uca utakaza Rashli abantu bisoneye babihagarara bavuga ati umukobwa kabisa abantu bisoneye nabo benshi kuri Facebook ni bajaye ego umuntu wese ajya kuri Facebook ashobora kuba atisone juste tugiye muri iyo sense abantu benshi uziko ni waba wiyubaha cyane benshi nayo bakoresha ariko twe tuyikoresha kuko dufise abo turondera hariya dufise ibikorwa byacu bigera kure rero hari abantu benshi Facebook nayo bakoresha rero ndizohurira hariya arafise numero yanje. Rashli shaka ndiko ndasozera shaka mu gusozera kabisa ni nk'utubazo tune ariko ngira ndatugabure mu mugwi ibiri ngira nigira umufana ndakubaza ikibazo ukinyishura ndumufana wawe ndakundi ibikorwa byawe ariko urahuye nanje kabisa ndumufana ndahadutse tunguyo ngaho pum Rashli wowe uri indaya wewe munyishura uyu mufana cyuno mwishura hariho mpora nishura nkababaza ske uramaze kumbona na so wawe canke kwa ibiki rero mwico gihe canke niba ara umufana uhurira araheza akambwira si ataho turahurira rero nta cumenga wishura n'abafana no ntarusha bafise bwo kubimbwira kuko ntaho tuba turahurira ntaho tuba turahurira mbura bivuga kubijanye na apparence ngera kubona ndani apparence irabesha kuko n'abadambara bakikwiza bagakora ibirenze cyane hariho nk'ubu nk'abari ku mabarabara bagiye guparika kandi usanga ku mutaga baba bari abantu bazima ubona tujya muntu kweri tujya rubaha Imana cyane cyangwa ugasanga yererwa mu rusengero mugabo ugasanga hageze mu ijoro iwiwe baba bukeye. Okay, mufana urahuye n'umufana ngo iyo ngaho aravuze ati Rashli uri umukobwa mwiza s'il vous plaît est-ce que vous vyemeza quand même kuri mwiza
abimbwiye amaso aratandukanye rero ashobora kubimbwira kubera yabibonye rero ushobora kuvuga ati ariko benshi bariko barakubwira iyo uhuye n'umuntu akubwira turi mwiza kenshi aba yisunze ikibaza ko bakubwira kuri mwiza kubera sinzi impamvu babivuga kuko ibyo dukunda biratandukanye. Nikihe gihimba wewe ukunda ko cyane? Jewe cyo nkunda igihimba wikunda ko cyane wiraduma kukiyoba mana merci Dieu vraiment vraiment mana ebana wara nikunda wese kondi okay nikunda vraiment sawa jem tubazo twa réfléchir gato kurefreshiza gato hari gihe tukenera nyene ubwenge bukore ndetse kuri muri licencié burya licencié no kunyene umukobwa canke haraba féminin ya licencienne licencienne ntiba c'est nico kim okay sawa ni iyo mishatsi mbona mu mutwe ni gwawe kweri canke ayo ntabwo ari gwanje ni plante ni kimkirundi mu Kirundi no mbesha vraiment nacoze oya akuga rimwe rimwe mugiye muri salon murakura ko ingohe murazikura bavyita kwepia ni bisigura kimwe Kirundi mu Kirundi baze nyene ko ari ukuzigabanya zikabanye okay kwepia ni kugabanya je sais pas je niko nibaza bazi sigura ibyo wumva nk'umu license kwepia ne mana rashilugeze kuri tatuage zingana arizo babonye ndabona nginga harashile ngiyi ndayibona nga ni zibiri kwanza ko iyo uri kuguguru ni gato urumva niko kagira gatatu akana kandi kari kuguguru kasigura ni nyenyeri nuri nyenyeri ntuzi kwitumurikira twese hamina yisigurike aho shabara mpimukiye ni hatari ntubona ko ntanye wacifuta Rashli yo birashika ukaja mu rukundo mba ugafuta tatuage ugashira tatuage mu byaranshikiye ariko nibaziye ko ngira ni imyaka ya mpenda ariko ubu ndakuze ntabyo nosubira ndicuza nanje kwana nawe gite urarogete ico gihe naco nibaza navyo niyumvira ariko juste ubu ngira shangira yoba niyo yoza yisize ibikisi nibaze ko noshobora kugira nk'ivyo nagize ico gihe bon abakobwa barakunda kwambara tujya tuboro tunga tujya dusheni ku kuguru nabire shuka twambara ningana maze kubona ukambaye niba ari ndamaze kwambara rimwe juste mera mbonye acambwira ngo ivyo bintu sinzo kubona vyambaye kubera iki yakubujije yambwiye ngo isiguro ngo babiha camvuga ati hako ndamukomeretsa yari nzabimbuza tereka ndabihebe wabihevye kubera mama yavuze isiguro babiha ego yavuze ko babiha isiguro ngo bacango basipoza ngo ko wigurisha okay ndaheba rero nacenda kabika bisigura umukobwa wese ubona mu barabara nawe ucu mukonsidera kujya mama sindabizi kuko kujya mama yabikubwiye je mama wanje nuko ndamwubaha simba nifuza kumubabaza aho ubundi wobikora sino nobikora nuko ndamwubaha kandi ndamukunda cyane Rashili twayaze byinshi by the way abantu benshi bagiye barakumenya uno muzi namubabariye Rashili arabizi dushaka ndamuvuge bararikago ariko gahato kucyo cyo mu ex tukaja mu bindi byinshi ariko urumva umwanya ni muke Rashili kana gushimire naye ndabashimiye icyo ndagukundira nusaza kuma wiyubura mu biki baby none ntawo nyandikira none hari ntawo nyandikira akwandikira ushaka bakwandikira abamanageri ntibabutse gusa ntuzuze wiriza ku makamera ngo urumva ngo yansabye ibyo asaba oya navuze twumvikanye kuko turakuze nta ngorane mwiyumvikaniye nta okay izire gusa kuza woblige ego okay sawa dutanga ka nimero ntaje oya kuri Facebook acanyandikira cyane kuri Instagram ni Rashili nishi ego okay Rashili merci beaucoup rero naye ndabashimiye cyane ego ariko rero hari ikintu nakizigana amatsiko akimje ndagusabye manone naringa none nga imuzi garukira hanye wambaye ikinda inda imuzi wamwe ikora uri si igarukira hera inga okay afite jena guma nibaza none iriyo nyene cyane wese ko yambara yonyene ikora ngiye igera aha burya Rashili wowe uzambarize munsi cyangwa uze kuzambara ukuze
oya kera ntazo nakora bivaye naho uba ni nkuko nova ngaha nkaja nkahandi nkasanga uko bambara nawe n'ivyomboza kwambara wambara uku kubera gakuku no sikubera abandi ariko nuko mba ndavyiyumvamo rero kera sinari bwakore mu mutwe. Okay, Rashli, tugire uko. Rashli tuje kumusapotinga mu ndirimbo ziwe, by the way urumva ko yagiye arihurira ni challenge nyinshi uzana amanyanga yo gushaka kumusaba ivyo musaba ntazazoguha ushaka kumufasha umufashe ushaka kumwimi biragusha. Rashli, merci. Nanje ndabashimiye cyane. Nari biruka kuvuga gukorana kuyagana Rashli nishi twayaze byinshi bitari bike mwumvise ama challenge mwumvise byinshi kuri we nibikorwa byiyo bitandukanye cire banyita Isaac Classic kuri kamera hariya ni YZ ni YZ ni Winde ni YZ uko nyene. By the way merci beaucoup, bye bye, ciao ciao kubikurikirana Isaac TV. Isaac TV. Oh.